Mwaramutse, ejo bundi nakoze video kuri uyu muntu w'umurundi YouTuber yakora kuri YouTube mu Rwanda, yafatiwe ngo mu Burundi ari mu maboko ya SNL canke ibiro vy'iperereza. Hanyuma nabonye comment menshi, numvise abantu benshi ibintu bavuga haba ku ma X n'ama speculation menshi cane, amacano y'abanyarwanda avuga ibintu vyinshi. Nagomba kumbure ndabe update kuri Facebook ya Pacific kugira ngo ndabe ivyo yashoboye gutohoza, ko neza ko we abikoramo full time je sivyo nkoramo. Ariko ikintu maze gukonsata mu bisanzwe abarundi mu bisanzwe bose ni nk'abamaneko. Je kuba ntango yicano maze kuronka abantu nka batatu kumbure bansaba ngo ndabahe WhatsApp, babiri nayihaye batatu, babiri muri Amerika undi muri Afrika. None ejo bundi hari umuntu yatanguye kurondera guhakinga WhatsApp yanje, kumbure si muri abo mugaye igitangaje nuko iyo nomero ni bimwe bita burner account, ni simukade natoye ku aeroport aheze igihe ndaza ndayiterera ngaho nyene kubera ntaho nari nkeneye. Abantu batari kuvuga ngo duhe WhatsApp, ndaraba guha WhatsApp of stranger, ndiko ndavuga ibintu biri controversial, reka ndabahe iyi inshasha takiriya WhatsApp account nshasha nshiramo iyo simukade, n'ubu sinzi nimero yayo, hanyuma ndayiha abo bantu batatu. None ejo bundi nagiye mbona amasimu ari kuringinga ngo yo code ni good luck with that, your account nta kintu na kimwe kiriko. I'm not stupid. Hanyuma ikindi kandi je nta bintu vya organisation ndimo, I'm all alone and lone wolf. Ntaco wokuramo personnellement kandi nta bucuti jewe nogira nena ngo turiko turagira revolution. I'm sorry. Uwo numwe. Iyindi nayo yameze nk'intangaza ni email na Facebook. Ni Facebook nayitanguye ejo bundi abantu hatari kuvuga ngo duhe contact de Facebook. Okay, /semerera ngiyo Facebook page. Mbona umuntu anyandike ngo hi, I saw your videos about iyo optimism muyikurahe. Yari short nakoze. Murafise ibindi biganiro umuntu yobakurikirana gute? Thank you. Nkico cyane ntagace ko intuzeye kenshi na kenshi je mbonye video canke short ibiri kuri channel ncangirika kuri channel gaca ndaba ibintu biganiro. Okay, fair enough. Je kenshi na kenshi ndaguha ugutwi gahoro gahoro, nja ndamuha pasting thank you, more video on this channel, nda pastinga the channel here. Urugundi ati thank you, namuhishije kugira kameme nta kuntu ndandagaza abantu, nubwo namwiketse sinibaza ko atari necessary bakumandagaza. Achavuga ngo do you have a contact just in case someone wants to talk to you inbox. Now turi kuvugana inbox, urumva uyu muntu turi kuvugana inbox, mugakene contact just in case you want to talk me to inbox. I didn't understand. Okay, I check this inbox daily, please feel free to chat here. Urumva nakuvuga yambajije urashaka kuma indi contact mugihe tuvuga ndavuga iyi inbox ndacheckinga buri munsi, ushaka gusika message nta kibazo. Aravuga ngo how about someone who does not use Facebook but you are using Facebook? Is there any other contact? Thank you. Now kwera abantu baze ko turi stupid, nk'iki kintu ni stupid conversation. How about someone who does not use Facebook? Ngo umuntu nawe ngo adakoresha Facebook. Kandi turiko turakoresha Facebook, turiko tuvugana kuri Facebook. Nk'ubu sepa uri kuri WhatsApp ngo nomero mpa Facebook ngo mugihe ngo ntakoresha. I didn't understand. Ndavuga okay, you sounds pretty suspicious mu kugatima kiwanje. Jamfete nubwo mboneka ko menga ndi stupid, I'm stupid. I'm not as stupid as I look, you know. All right. Ndavuga ni jewe uyu muntu mbasha no mwishura ngo iki. Ndamwihoza nca ndamubwira nti no sinamwihojeje, namubwira okay, if it is easier you can also reach me at this email. Again, africreatives.ai@gmail.com. Big deal at thank you. Biyabihereye aho uwo ntiyasubiye kumvugisha, acahereraho. Mugabo nige atangwe umaze kubona ko ari suspicious, nagiye kuraba account yiwe kuri Facebook nsanga iri locked account, no kuvuga nta wundi muntu ashobora kubona ikintu na kimwe usiye ko afite ko photo ta famille, je ne sais pas. Hanyuma inkoresha research. By the way, je nkora muri IT, ndashobora kundaze gukora utuntu duke. Ndavye umuntu usanga avuga ko aba mu gisagara kimwe, mugabo ntohoje neza hirya no hino nsanga umugabo wiwe akora muri ambassade mu kindi gihugu. Umva aba muri iki gihugu runaka, mugabo umugabo yakora muri ambassade hariya. Ndabigezaho
no big deal, je ntabwo ni muri politike, ntabwo ni muri mwiperereza, nta nico wonankurako. C'est pas ugombye kunyica naho nyene vyo hariho effort wokora, unyishe naho c'est normal, abantu twese tuzopfa, it doesn't matter. So rero mube careful ku bantu muri activist, cyane cyane abari muri Afrika haroshe cyane gushika, c'est grave kubera nta control ziri ku ma borders, nta security y'iki, abantu bashobora kuba corrupted easily. Ibintu nk'ivyo ico no kwiyubara yo muriko murakora ibintu. Voilà, ivyo rero yari jewe n'ivyo maze kuromarka, mfashe iminota 5 ndayiwestinze, ariko peut-être ça vaut la peine. Hanyuma reka nsimbire kwikiri kuri baruwa rya Pacifique, hanyuma ndarisome numvirize ivyo avuga. Boss ibaruwa mugabo ari kuvuga kuri uyu mugabo, umugabo yitwa Alexis Hajayandi. Donc kumbe ko dafite umwanya kumviza iyi discours yose, uyu muntu twaje yandi bavuga ko ari we yoba yaraje atrikinga aba bandi bahizi, arabashora muri SNL. Mugabo rero nagereka sinabisomye, reka tubisomere cyarimwe, umenga ni birebire sinzi ko ndabiheza, mugabo ndagerageza nyarutse aho nihera nkomeza aho nyene muraja kubona ko nihenze canke mu nkosore mushatse, mugabo sindabirandira ko cyane canke ngo ndaja kubisubiramo kubera nta mwanya mu by'ukuri mfise. Abana ngaha baragwaye kwanza n'ubu nje kuri coding ariko bagiye kuryama, ariko kandi mu kanya baja kuvyuka bagomba umuti, so reka nsome nihuta. Aravuga ati encore une fois ndiko ndasoma ivyo Pacifique yanditse, ufise ibibazo yobaza Pacifique ntiyobaza jewe ibi bintu ndumva ari akayobera abahinga ku ruhande rw'iwanje. Reka mbere nk'uwo bizuminga rero bit ndabe ko vyonyorohera gusoma, hanyuma uyu muhizi ndamukure out of the way. Okay, ndasoma. Umusirikare, umuroberi, umunyapolitike, umuvugabutumwa, umudandaza, kimyozi, umusuma Alexis Hajayandi ninde? Wow, ndacyashobora gusoma Kirundi. Ikigo cy'iperereza ry'u Burundi, abarundi badakwiriye kubandanya birengagiza. Mu ndwi yahera Fokode yaratunganije ikiganiro kidasanzwe kijanye n'amayeri be n'imitego vy'iperereza ry'u Burundi. Nanjye nabikoze ko amavideo nk'abiri n'imiburiburi. Twarerekanye ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwubakiye kwiperereza kuva bukijaho. Haratanzwe impanuro ku murwi wose uzi ko ushaka guhangana n'ubwo butegetsi, ikintu ca mbere wohera ko ari gutunganya igisata cy'iperereza muri wo nyene. Hari benshi baciye bashira amaso ku bantu bazwi cyane mu gihe ico cigwa cyashimikira kukugurura amaso hafi yacu, bamwe bose ku rugero rwabo mu vyo barimwo. Ibiherutse gushika mu ifatwa rya Dieudonné Niyukuri batazira Rabini na bagenzi we biza bishimangira iyo mpanuro. Bongejeje aha no kuvuga ya Pacifique muri cyo ganiro batacumvirije canke batumvise video nakoze, yaravuze amayeri yose bakoresha muri ayo, yaravuze ko bakoresha abantu mukorana en fait nimba uri mu isengero, abantu mu isengero, nimba uri mu mashirika, abantu mu ishirika niba baramukorana, aba bantu bita ngo abakozi b'Imana ko bakoresha benshi cyane ivyo bintu. Yaravuze nanjye nakoze ko video ku bakozi b'Imana. Hanyuma igihe bavuze ko Gabriel Rufyiri nawe yobakorana SNL, yaravuze ati ntimurandira amaso kuri Gabriel Rufyiri, uwo nubonetse ahubwo no gukuramo icigwa ntimuri abo muntu. Numva icyo kintu nagomye cyensista ko cyane, ndumva ari nka preuve y'ivyo yari karavuga. Bo je encore une fois ari guhanura abantu bari mu migwi bari guhangana n'ubutegetsi, je n'ubutegetsi tuko turahangana nabwo niyubara cyane. Nsanzwe niyubara muri IT, turafise ama layers of security. Ukora muri IT ikintu bakwisha mbere ni security, safe usage y'ibintu, ku buryo bon ivyo no kuvyiyubara. Mugabo niyo ni security, cyber security, pana security novuga physique. Ndakomeza rero no gusoma iyi nkuru yerekeye umukozi w'iperereza Alexis Hajayandi. Inkuru yiwe irasa cyane niyo Misirambere Bitangimana yakoreshejwe cyane n'iperereza ryo ku kirimba ca President Nkurunziza.
aratuma abatari bake bicwa abandi baranyuruzwa. Yakoreye cyane mu bihugu ca Kenya na Uganda birangira nawe yishwe n'iperereza muri Ndamukiza 2017. Twiteze ko Alexis Hajayandi nawe atazohabwa impembo nk'iyahawe Bitangimana. Oh wow. Okay, Alexis Hajayandi ninde? Ubuzima bwa Alexis Hajayandi burimwo ibifungu vyinshi, kumbure abazosoma iyi nkuru bazodufasha gushira umuco aho tutawufise. Ikivu ca mbere kiri ku mamuko ya Alexis Hajayandi. Bamwe batwandikiye ko avuga ko yavukiye mu ntara ya Rutana, ariko ntawashoboye kumenya neza aho mu Rutana avuka ahariho. Hari abavuze ko izina abavyeyi bamuhaye rishobora kuba atari Alexis Hajayandi, ariko nta n'umwe yashoboye kuvuga irindi yoba yarigeze kuba yitwa. Wow, isekite yakiriye high level, ni nka KGB. Abo bamuzi kuva mu buto, abo binjiranye mu gisirikare bodufasha kuronka umuco. Ndakomeza. Alexis Hajayandi yarabaye mu gisirikare ca kera ex-FAB. FAB nibaza ko gisigura Forces Armées Burundaises, c'est pas. Benshi mu batwandikiye bavuze ko yavuye mu gisirikare mu 2005. Ntituzi neza ko ari wo mwaka yakiviriyemwo n'impamvu yabitumye. Mu gisirikare yari mu rugero rw'abasirikare bato, abo kera bita homme de troupe canke abari ikindi baza. Avuye mu gisirikare, Alexis Hajayandi yagiye kuba mu ntara ya Bubanza. Ni nayo mpamvu benshi bazi ko yoba avuka muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza yahahora. Aho ku Mpanda niho nyene atangura kuvugwa mu bikorwa vya politiki, kuko yabaye umukuru w'umugambwe MSD muri komine ya Mpanda. Mu nyuma Alexis Hajayandi yaciye aja kwinjira ikiroberi muri RDC. Bamwe bamutubwiye mu kiroberi citwa FPM Abatabazi, coba cari kirongowe n'uwo bita Commandant Abdallah, yoba nawe yavuye mu gisirikare cy'u Burundi ari caporal. What? Now, caporal akaba ari watwara igisirikare ngo muzohava mu ndakomeza. Alexis Hajayandi avugwa nk'uwari ajejwe gupanga intambara les opérations. Igisirikare gitwa n'umukaporale, homme de troupe akapanga les opérations. Uburundi buratwengeje. Hari abandi bavuga ko yari muri FPM Abatabazi, ariko agahabwa amategeko mu wundi muhari Franabutabara. Biragoye gutahura, ariko ico gihe nyene niho abambere batanguriye kumubonyemwo umukozi w'iperereza, kumubonamwo umuperereza. Alexis Hajayandi mu mpimba. Muri 2013 Alexis Hajayandi yarahagaritswe co kimwe na bamwe mu bo bari basangiye kurongora FPM Abatabazi. Yafatiwe muri RDC hanyuma arungikwa mu Burundi. Amasoko yacu avuga ko muri ivyo bihe hari ivyo yakoranye n'umukozi w'iperereza azwi cane Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu canke batazira Kazungu. Tuko kwandika ubwato zero tuko turandika Kirundi. Ibohero rikuru rya Mpimba yarimazemwo imyaka 5. Iyo mpimba my goodness. Impimba ni nka Guantanamo Bay, ni nka Gestapo, ni nka Auschwitz, ni what is impimba? Ni icuniro rya Kavunika. Kuva muri 13 gushika muri 18 ni ikiringo yamenyanye n'abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni kiringo Mpimba yaciyemwo imigwi myinshi cane
y'abanyororo ba politike. Alexis donc birumvikana kuko 2015 iri around ijya myaka. Alexis Hajayandi yamenye kubiyegereza cyane, aba umugenzi wa benshi, amenya amabanga ya benshi. Bose bavuga ko vyari vyoroshe rwose kwizigira Alexis Hajayandi. Abantu ntimuzi nenye kumbe abo mu mpimba Alexis Hajayandi yitwa ko yakijijwe ahinduka umuvugabutumwa. Hari amafoto menshi amwerekana afise Bibiliya, ayandi avuza piano mu ngoro y'Imana. Muri 2018 Alexis Hajayandi yararekuwe mu gihe abo basangiye dosiye bari bagifunzwe. Ngejeje ngaho kuri ibintu vya Bibiliya n'ibintu vy'Imana, ubu mbonye umurundi avuga ibintu vy'Imana Bibiliya ndamukwepa cyane, niwe muntu jewe nkwepa gusumvya abandi. Yabaye mu buzi bwinshi mu bihugu bitandukanye. Amaze kurekurwa, Alexis Hajayandi avugwa mu buzi bwinshi butandukanye mu bibanza bitandukanye. Yarakoze kwa Honorable Fabien Banshiryanino, yarandandaje impuzu mu isoko kwijabe, muri galeri yari hepfo ya PAF ya kera n'ahandi. Yarabaye kimyozi muri za salo de coiffure zitandukanye nko kumutakura n'ahandi. Yarakoze mu masosiyete ajejwe kukwiragiza mu gihugu ibidandazwa vya Savonor. Irya nyuma yakoreye ryitwa Muhirwe Business Center, aho bavuga ko yagiye abivye imiliyoni 38 z'amafaranga y'amarundi muri 2024 ejo bundi. Muri iyo sosiyete bavuga ko n'ubu hariho umutahe urondera Alexis Hajayandi, ariko baramubuze irengero. Ari mu Rwanda ntimwamwumvise. Ubwo nyene Alexis Hajayandi yaciye aja gukorera mu gihugu ca Zambia, ariko yaraciye no mu bindi bihugu nka Kenya na Mozambique. Mu mwaka umwe amaze kuja mu bihugu vyose. Muri Zambia yashitse yugurura ico bita shop canke imangazini, ariko ntiyahatevye. Abo bari kumwe i Lusaka muri Zambia bavuga ko yababwiye ko agiye kwinjira ikiroberi, aca aragurisha ya shop yiwe. Ariko imwe mu ngorane yagiriye Zambia nuko hariho abo bahoze bafunganywe bari batanguye kumuhererekana ko ari umukozi w'iperereza ry'u Burundi. Niko guca aja mu Rwanda kwa Dieudonné Niyukuri batazira Rabini, umukozi w'iperereza. Ni ryari Alexis Hajayandi yatanguye gukorana n'iperereza biragoye kubitora, ariko mu mabanga n'ibihe yaciyemwo ni benshi habonetse ukuboko kw'iperereza. Abo bakoranye MSD muri komine Mpanda bavuga igandagurwa rya Surwavuba yatwara urwaruka rwa MSD yishwe ku itegeko ryo gutwara umutumba Musenyi, uwo batazira Matabura. Ariko nk'umuntu w'umukuru w'umutumba agatanga itegeko ryo kwica umuntu, jeez, i Burundi abantu baza banyataka ngo uri kuvuga Uburundi, ngo uri gutyoza Uburundi. I don't understand man. We uba mu gihugu hehe aho umukuru w'umutumba chef de quartier akazi mu bindi bihugu vyinshi katanabaho ategeka kwicwa umuntu agacapfa, kandi bikaba ari ligo kuko nta nkurikizi haba. Amasoko yacu arakeka ko Surwavuba yatanzwe na Alexis Hajayandi. Ageze mu ngabo za FPM abatabazi, Alexis Hajayandi avugwa mu bitero yatunganije vyaba bigamije gufatisha no kwicisha urwaruka rwari muri uwo muhari. Ariko tugeza aha mwagwa ku Burundi no guca ubwenge, umuntu w'umukaporale kuvuga ngo homme de troupe ngo ari karatera ibitero ahantu mu gihugu kirimo abajenero, ubu ugiye kwicuniro. Burya naho muza mugaya ngo abajenero ngo ntibagize ukuntu, burya bamaze imyaka ingahe mu kimaki, harimo n'abandi basirikare babatwara bakiri muri ya gisirikare, umukagira ngo ugiye gutwara no muri ikiri ngo mugiye kugwana. Koma mutashoboye kuronka commandement, kirazira kwiroha.
genda i Zambia wicuruze mu bandi, ivyo bintu vyo kwama muriko musesa amaraso yanyu nta kamaro. Mubonye koze ati abantu bazima bashoboye kuyihagarikira, no kuvuga iyo koze kumbure barabonye ko atahiriko iraja, nta muri kirije yonje imbere murantunga ngo tugiye gutera igisirikare nubwo nawe mfise inguvu zo kurwana cyangwa mfise ishaka ryo kurwana, sivyo ko ataniryo nigeze ngira kuba ngira mutoyi. Anyway, reka tubandanye mugabo umva birabaje nk'aba basore baja kuka ku rugamba ariko kwika kumurikira. Sorry. Okay. Agize mugabo za donc za FPM abatabazi RC Hajayandi avuga ko mu bitero yatunganije vyaba bigamije gufatisha no kwicisha ugwaruka gwari muri uwo muhari, akabajana gutera atabivuganye n'abandi, ahubwo atazi na map y'u Burundi. Come on. Akabatwara azi ko batagira inkoho zikwiye, bakisanga baguye mu mitego. Aravugwa ingene yafashwe ubwa mbere agafungwa ukwezi kumwe gusa, hama akarekurwa agasubira ku rugamba. Ni gute umukuru w'abarobere atera mu gihugu agafatwa agaca arekurwa, abo bari kumwe bakabifata nk'ibisanzwe ko bisanzwe, kubera yari muri iki nashobora gutwara igisirikare. Come on, uburyo Burundi kumbe murabusuzugura pe. Mu gihe yari mu mpimba, Alexis Hajayandi ari mu barongoye igitero gikunzwe kuvugwa cabereye muri komine Kabarore mu Kibira. Igitero cafatishije abantu benshi mu bari barahunze. Alexis Hajayandi yakomanda igitero ari mu mpimba. Iyo yari inzira yo kumenya amakuru yose, benshi barakeka ko ayo makuru yaca ahabwa iperereza. Ariko sindavyumva kandi ndabigaruke ko pe. Bon, dufate mu bantu bagiye bakubite kudeta n'imiburi buri harimwo ujya generale, ujya mu generale yayidekaraye n'umu generale omwe, harimwo bamwe ba generale kaci ubwenge canke aba officier. Ntiyavuze n'aba officier kumbura, kubera iki wobona bajya bagiye ahantu bari cicekeye wowe ukaja kwitega ngo muri iki wazoja kuyobora igitero kandi aba general n'aba officier bari ahantu utazi. Come on, guys, young people, use your brains. Bamwe mubo bahoranye mu mpimba baratubwiye ingene barondewe n'abakozi b'iperereza rikabasanga hanze mu bihugu bagiyemwo bose, bagasanga ni Alexis Hajayandi yabahaye amatelefone yabo n'ibibanza barimwo. Hari abatubwiye ingene bahatswe kwicwa muri ivyo bihugu, bagasanga babakozi b'iperereza bariko barakorana n'abapolisi muri ivyo bihugu bari bagiyemwo, bamwe bahavuye basubira guhunga ivyo bihugu. Bon, ivyo navuze muri Afrika no kuba makini kubera harimo corruption. Nibaza mu ibipolisi vyinshi mu vy'ukuri ntushobora nta kuntu nko mu gipolisi cyo muri Belgique canke muri France, muri Canada, Australia ngo gikorombe gifata umuntu kimukoherereze. Umva ntibinashoboka cyangwa ngo bamwice, ariko hiyo keyafuke banayo. Kuba ari hanze, Alexis Hajayandi yama akoresha ubuhinga busa, asaba ko bamuha indaro, hamwe akavuga ko azanywe n'ivugabutumwa ngo ashaka gushinga amasengero, ahandi akavuga ko aje gukora urudandaza. Ibintu vyo guhana indaro navyo nyene Barundi banurikaze navyo nyene mu bigabanya. Kubera iki? Ubu mu bisagara vyose hari amahoteli, ama Airbnb, umuntu adashoboye kukoteje hotel canke Airbnb nagume muhiri wabo. Urumva, iyi misi abantu n'utari mwipereza, abantu basigaye bakora ibibi. Hari abagabo baza bagafata abana ku nguvu n'ibindi. Ufise famille kirazira kuzana ikigabo c'iki stranger mu nzu yawe ngo gihaye indaro. Ikigabo kidafise amafaranga yo kugura hoteli nikigume yo kigume muhiri wabo. Nivyo kuvuga ubutumwa, nta ubutumwa n'ahantu atari abapasiteri udashobora kwirihira amafaranga cyo kuvuga ubutumwa. Kumaho mu Rwanda abanyabutumwa bahari, nta kuntu wova muri Zambia ngo kuvuga ubutumwa mu Rwanda, kuko mu Rwanda abantu bari bose n'abapagani.
umuntu ashoboye kwiriha kirazira kuraza ikintu c'ikigabo mu nzu yawe mwabagabo mwe muvyumve na cane cane umuntu afite umugore n'abana kuzana ikigabo kurara mu nzu iwawe kireke kije kurara ku muhanda niba kidashobora kurara gukotesha ahantu kiba canke kiguma muhira iwabo hakuza kukugora kikugorera abana kikugondera abana okay ivyo muvyumve neza ni kwikingira no kwiproteja okay 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 so urumva ko baza muri ivyo bihugu kuba ari hanze donc y'amakoresha ubuhinga akaza kuvuga ngo atabise amasengo aje gukora amasengesho encore une fois aba yifuza kubona neza aho abantu baba akamenya ivyo bagezemwo mu nyuma iperereza rica ritangura kora akazi karyo mu vy'ukuri guha umuntu w'umustranger indaro ayo n'amakosa akomeye na cane cane wopfa umubwira umuntu avuga ati je ndahunze ndirutse ubunyene mugabo umuntu akava muri Zambia akaja kwaka indaro mu Rwanda guma muri Zambia ndafise amafaranga yo kwirihira kushika wipangira mu Rwanda. Don't do these things guys, just be careful uprotege famille zawe encore une fois umuntu afise umugore n'abana kirazira ko uraze ikintu cika mu Rwanda nawe yobo muvukana wanashaka mbere je district mudashoboye kwiyaranja ngo murondera hano mupangishiriza yibane canke ibiki n'abaraguma hari ntanzi birikirasha iperereza rikunze kumuha ubuzi ahuriramwo n'abantu benshi akamenya amakuru yabo kudandaza mu isoko canke kumwa umushatsi aho je ndimwe umushatsi wanje rifise rozeye tondeze gaha okay gipara n'iki ndakimwe je mwenyewe so mwisa ntazomfatirayo ugwaruka ruzwi ko rudakunda CNDD FDD imigwi Alexis Hajayandi akorera ko cane ni abahoze muri MSD okay aho sindimwo abahoze bafungiwe mu mpimba aho sindimwo hamwe no mu ba SNL aho sindimwo okay gendera okay iza MS zavutse je naravuye mu ndi by the way umutego na SNL wanashaka umutego kuri Rabini. Okay reka turaberera ukumva ingana kubona hereye hasi nzi gituma nabidaraginze cyane ariko ba mushaka kuja kuvyisomera nta kundi kandi sinda kwikata iyi video ndagumuze ko nyene igihe yari mu mpimba Alexis Hajayandi yamenyanye na murumuna wa Dieudonné ni ukuri batazira Rabine bose bari bafunzwe baba abagenzi donc mu Burundi nta muntu atazi umuntu yapfunzwe cizi iyo mpimba n'igihonomo uburundi n'igihonomo sorry ivyo nivyo yakoresheje kugira ngo ashikire Rabine amurondera baba abagenzi amubwira ubutwari n'intambara zose yagwanye amumvisha ko amushigikiye mu mugambi wo guharanira impinduka mu Burundi bo I don't like claiming a victim blaming a victim mugabo Rabine kumenga n'umuntu w'incabwenge Rabine encore une fois just insuzugura abantu bakora akazi mugabo Uburundi tuzi ko bufise abasirikare b'abagenero amajana abakoronera abamajora baki umuntu muri kini waza kukubwira ngo arafise urugamba agomba kugushoramo ukavuga ngo reka tuje kugwana come on Rabine come on Alexis Hajayandi yaciye anyarutsa kugurisha ya shop yiwe muri Zambia anyarukira mu Rwanda ashikira muhira kwa Rabine no kiraza ko wakiri ibintu by'ibigabo mu rugo rwawe no kwa Rabine Alexis Hajayandi yahabaye amezi 2 no maximum instrument amezi 2 akibiryo vyawe akunera mu musarani no untangwe gushavura abantu b'abarundi ivyo vy'ivyo nyene and a minute anakora akazi ko kuma umushatsi mu bice vya Nyamata aho mu Rwanda umuntu wese Nyamata wamwowe na Alexis. Okay sorry that was a joke kuko abandanya ca gikorwa cyo kumenyana n'abarundi batari bake aciye mu kubamwa umushatsi bo mumbwira abantu baba mu Rwanda cyo Rwanda sinzi niyo rutumbere seridikire kubona ntigeze nkubitira mu Rwanda ngo mfume menya ngo hani muri nora muri sud aho Nyamata konzi impunzi nagira ngo ziba ahantu bita okay mu nkambi y'impunzi yarancitse sore hagiye mu mwana incikana mugabo ya nkambi mpora ndayumva mpora numva na abanyamurenge n'abayibayemo mahama
iyo Nyamata nayo haba abarundi benshi koma ni sepa. Anyway, amasoko yacu avuga ko Alexis Hajayandi yumvishije Rabin ko afise amakuru abakuru b'amakambi bagize ya gisirikare mu Burundi bakorana kandi bashaka impinduka. Ariko niva je ndibaza ikibazo kubera iki muri abo bakuru b'amakambi batorekura umuntu umuntu w'umukoroneri aba yarize ibintu azi amastrategie akaba ari wagenda gukora izo mission bakamuka muri ikiri. Nico kibazo je nari kwibaza kuko jewe sinjokinga umuntu wese niba nabwiye amabari mugire esprit critique ibintu byuza muremera n'ibishobisho nivyo bata mu manga. Je ico kibazo kibaza wewe uvuze ko uri muri ikiri kubera iki ukora n'abakuru b'amakambi kubera iki watokwishikira kuri tere abo bantu bakomakomeye boba baranatelefonye baravugana na Rabin bafite bakaba tubacakire bariko bakorana nabo bagesera nuko harubakwa umugambi udasanzwe wo kubaka impinduka ariko cari ikinyoma cubatswe n'iperereza. Jeez man, umuntu amwe muri salon avuye Rusaka yaciye mu mpimba yatwaye ikirobera afise ari umukaporare nta mpinduka ashobora kuzana kiya gihugu nubwo mu gisuzugura kimu basirikare. Come on Rabin, come on. Alexis Hajayandi yarungitswe imbere mu Burundi gutegura amazu azova mu Rwanda bazoshikiramo gupanga akarere nk'uko babivuga. No, tell me this is a joke. This is a joke. Nta muntu, come on. Ico Rabin na bagenzi boba batamenye nuko Alexis Hajayandi yashitse afatisha abantu babiri basanzwe mu bakorana Rabin. Sinumva ukuntu ico kintu gifise sense Mr. Rabin. Sorry nimba ari kuvyagenza I'm terribly sorry. Sinumva ukuntu umuntu w'umurikiri yaje akabazirika ku katsi akabashora nk'intama muri abantu baciye ubwenge. Tuzi kuri muri opposition ugomba kuba you are always on your guard. Ntabwo ico kwe nkaje ugomba urashaka kuza ukamfata ukanwa nk'intama kubera mba nijeje ngo ntaco nzira mugabo wowe uri muri ibintu vyawe ukora ibintu bikomeye cyane kabisa. Kugeza ubu nta numwe azi ubuhinga bwakoreshejwe kugira bumvise Dieudonne y'ukuri batazi Rabin ngo yemere kwinjira mu Burundi ku munota wa nyuma. Nawe sindavyumva kasi ibintu ukuntu umuntu wo muri kiri yagiye agahendakiza umuntu numvise umenga yari umwarimu kuri college ahantu yaciye mu bihugu yatembereye akora kuri television nationale du Rwanda RTNR akamukonvinsiga ko bagiye gufata Uburundi n'amaboko. Ico bikoze Rabin na bagenzi we bashitse mu Burundi barumiwe basanga uwo bari barizeye yari umukozi w'iperereza akomeye bose barabacakira. Alexis Hajayandi arorera aho bari bashitse haba Alexis Hajayandi imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Fox ngo niyo aza gukoresha mu kunguruza abantu. Je histoire menga nifise sens mumbabare cyane ndi wa muntu ndi very skeptical. It doesn't care iyi nkuru yavuye je ndayiquestioninga. Je history uko ndayisomye nta sens ifise hari ikindi kintu nabwiwe niko je ndavyumva iyo story nta sens na gatoyi. There is no way washe guconvincinga umuntu atakintu na kimwe atasi nta kuntu no ntivyumvikana mfete nta sens bifise ibintu. Sorry Mr. Pacific, ibintu I don't believe it. Mu nkuru zikurikira tuzobasangiza bimwe mu binyoma Rabin na bagenzi be bahawe, tuzobabwira n'ivyo ubutegetsi bw'u Burundi bushaka gukoresha iyi dosiye ya Rabin na bagenzi we. I don't understand. Ibi vy'impanuro nibaza yuko ntobisoma ko cyane. Nibaza ko muri mwebwe atabantu bari muri ibi bintu. Nje tuma nibaza ko izi mpanuro zitabaraba. Izi mpanuro zibaraba abantu bafise umunoho wo guhindura ibintu. Je nibaza ko mwebwe mutarimwo abantu muri ko murandorera mukaba murimo muraja gukomeza musome ariko nogeza hasi numva izi mpanuro ntabwo zinconcerna. Je impanuro imwe novuga nuko ntube credure ntushire famille yawe muri risque kwakira abantu b'abanyamahanga mu nzu zawe mu mazu yawe ntabwo ari safe. It's not safe.
muri iyi minsi abantu barahindutse pe, ufise utwana dutoyi no kudukingira, ufise umudamu no kumukingira, kuza ibintu vy'ibigabo citwaza Bibiliya, citwaza tabliye, kick them out. Nikije kurondera inzu yacu, nta bigabo bigomba kurara mu nzu zanyu mu abantu cyane cyane abafise abana. Je vais insister encore une fois, sawa. Bon, sinoguma ndabibandanya cyane, gusa l'histoire it doesn't make any sense. Sinzi hari vyinshi kumbure tutumvise, sino blaming Rabin, ashobora kuba kumbure histoire atari uko, ashobora kuba yamuhaye umuti ukamuyohangabiza ngo tugiye kugura inzahabu muri Tanzania, hari numvise ngo bavuze uko, je ne sais pas, ariko iyi story ndumva umenga nta sense ifise, mushobora kumbwira niba nihenze. C'est très flou. Gusa encore une fois, ubonye umuntu afise Bible, it doesn't mean anything at all. Okay? Bijyanye bivuga ngo no, it doesn't mean nothing. Mugende murabe ibintu biri kuba mu eglise za Pentecost biki, muzotohoze abantu babaye mu makambi y'impunzi, amagezi ukuntu agenda asambagurika ku mvo z'intara n'iz'amacakubiri. Don't take them seriously. Sorry. Okay, sawa. Mugire umunsi mwiza, tuzosubira. Bye.